Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités mushikirizwa na irambonagire. Turi ku munsi wa gatatu itariki 22 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Duhere ku gice cyambere kijanye n'ijambo ry'umunsi, ugusigwa kwa Kristo muri mwebwe. Dushobora gusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'icumi ku murongo wa 38 havuga ngo rivuga ivya Yesu umunyanazareti ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi akagenda agirira abantu neza agakiza abo bose wamugwanizi atwaza amanyama kuko yari kumwe nawe. Muri Kristo dutandukanywa dufatiye ukwizera, umuhamagaro, ingabire, ubuntu n'igikorwa, ariko nuko gusigwa nyene kwa mpwemu yera kudushoboza vyose. Igihe mumaze kwakira mpwemu yera muba mwarasizwe kwa gusigwa kwa Kristo, ntimuba mugikeneye isigwa ritandukanye canke rinini. Ugusigwa muba mwarakiriye kurasana kujya kwabaye kuri Kristo Yesu, ni mpwemu yera ubwiwe. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'icumi ku murongo wa 38 harahishura yuko umwami Yesu yasizwe na mpwemu yera n'ububasha. Iyo mvugo ntabwo yerekana ugusigwa kubiri gutandukanye. Mu mvugo y'abavugishwa n'intumwa izo mvugo zibiri zashobora gukoreshwa kugira ngo zerekane kwa kuri nyene. Ugusigwa na mpwemu yera niko gusigwa n'ububasha. Mu vyakozwe no mu gice ca mbere ku murongo w'8 mwami Yesu yavuze ariko muzohabwa ububasha mpwemu yera niyaza kuri mwebwe. Ububasha buzana na mpwemu. Igihe mpwemu yera je muri mwebwe muba mufise ubushobozi bw'Imana buzanana hejuru, muba muri inyegu kandi yatandukanijwe kugira ngo korera Imana ishitsa umugambi wayo. Ku bwa mpwemu muratahura neza amabanga n'ukuri kw'ivy'ubwami, murabona kandi mugatahura ubuzima ibirengeye ivy'ubwenge no gutahura kw'abantu. Kuko mufise ubwenge bwa mpwemu muba mushoboye gushitsa igikorwa c'Imana no kubaho ubuzima burengeye gutahura k'umwana w'umuntu. Uwo mpwemu nyene arabigisha akabakomeza akabubaka kugira ngo mutambukire mu bwiza n'ubugorotsi bwa Kristo, mushitsa umuhamagaro wanyu muri we. Nuko iminsi yose mutambukire mu gutahura ukubaho k'ubumana n'ubushobozi bwa mpwemu buri ku gikorwa muri mwebwe. Tuje mu gice cya kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Data mwiza, ndagushima kuba narasizwa na mpwemu yera n'ububasha, ntambukira mu gutahura kukubaho kwawe n'ububasha n'ubushobozi bwawe muri jewe. Nditeguye gushitsa umuhamagaro wanje no gukora mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe, nama ivyamwa bikuzanira ubwiza mu izina rya Yesu, amen. Kwizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho, turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.